Quelle est la superficie du Burundi? 280 par kilomètre par heure. 280 km par heure. Subiramo numve. 280 km par heure. Ukomeze nk'ikigori gibite byawe. Cyo nobabwira ko nigo twokwitaho ivyigwa kuko nje sinzi ko nagitoye. Sinzi ko gusa urumva ko wagerageje kamera. Voilà, reka tubashimire cyane boss. Yego ni kabiri gatanu indwi shashi romantique de suitable for fresh from plus 257. Yo nkaba ndi kumwe n'umu boss meze fresh. Fresh too. Mr. Ndo ivuga bi. Wakwita gute kamazina? Chrisman. Chrisman. Yep. Umeze neza? Alhamdulillah. Sikuru vyagenze neza. Andashima kabisa. Wiga mu kanga? Nivye. Ngiyanda kubaza akabazo kamwe ko mu gifaransa nibaza ko uza ukisha mu gifaransa kandi. Are you ready? I'm not ready. Français. C'est le français. C'est la question qui suit. Quelle est la superficie du Burundi? Quelle est la superficie du Burundi? Superficie du Burundi. Superficie du Burundi. Président? Nubuhe Burundi bufise uburinganire bungana gute? Bungana gute? I don't know kabisa. Mama ba. C'est l'émission à Koubgengen avec comment tu peux monsieur? Quel est votre nom? Banyita Babalao. Babalao. Ayandi mazina? Rahai. Babalao, tu es en quelle année? Tu étudies en quelle année? 5e. En 5e année. Tu sais le français? Non. Mais tu sais quand même? Non. Une seule question. Quelle est la superficie du Burundi? Je ne sais pas. Reka tuvugana mu Kirundi. Uburundi bufise uburinganire bungana gute? Uburinganire. Ntacyo nibuka neza vrema. Kiriya kintu kikiwerewere nacyo. Ni igicucu niba ngo kanyanga niba ngo ibiyobya 385 km/h. Uwo munwa wawe wari ukwiye kuwambika ibox. Boss ko nsumba none kandi ndagusumvya imyaka. Wapike yabone yose. Imisosi ni myinshi. Yitwa gute ku mazina? Adalbert. Tu étudies en quelle année maintenant? En 9e. En 9e année. Mais tu sais bien parler le français quand même. C'est la seule question. Quelle est la superficie du Burundi? 280 par kilomètre par heure. 280 km par heure. Subiramo numve. 280 km par heure. Ukomeze nk'ikigori gibite byawe. Cyo nobabwira ko nigo twokwitaho ivyigwa kuko nje sinzi ko nagitoye. Sinzi ko gusa urumva ko wagerageje kamera. Voilà, reka tubashimire cyane boss. Boss witwa gute? Nitwa Ishimwe Donshinabere. Ishimwe Donshinabere. Don. Umeze neza? Ugiye mu mwaka wa kangahe? Agafaransa urakavuga cyane? Akarundi konyene? Igifaransa ntigisona neza? Akabazo ni kamwe. Uburundi bufise uburinganire bungana gute? Mwaravyize mu wa kane mugabo? Ntimwizi ntara kama zo mu Burundi mu wa kane? Ikiyaga Tanganyika mwaracize kw'ishuri? Mugabo mwarize n'uburinganire Burundi bwose bufise ntimwabwize? Urumva kuba utarize atari ikibazo gikomeye. Ni sawa? Salade. Fresh. Nitwa Donshinabere Aje kati bashimira cyane Nabere. Numva nifuza kumenya umuntu. Witwa gute? Mugishabeni. Wiga mu kanga? Ngiye 6e na ni. Akafaransa ukavuga?
buke buke. Wogerageza? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Mugisha Benin. Mugisha Benin. Mugisha Benin, j'ai une question à vous poser. Quelle est la superficie du Burundi? C'est 1300 km. 13,700 km. jya kwayura hirya yongera Ndezira ko dukena kuri Bishop TV. Babwira akajambo hari. Gira akajambo ubwiye abandi bana ko badukurikirana bari muri vacances. Ugire icyo bipfurije kuri Bishop TV. Bye bye. Tuti karabaye nono. Kabaye. Sister yitwa gute? Ndadukunda kenshi. Uratekereje cyane? Oya. Nakuvuga buke none. Navuga cyane. Baramusara kuri Bishop TV. Ni sawa. Maintenant tu étudies en quelle année? 7e année. En 7e année. Et maintenant tu essaies de parler le français quand même? Oui. Oui. Quelle est la superficie du Burundi? 3700 km². Ndabaramukije. Je nitwa Dukunda kenshi. Birangyoheye kuvugana nawe, merci. Twitwa gute? Jewe nitwa Imana Yakita Sirobe. Yewe ga yewe. Gasubiramo neza. Imana Yakita Sirobe. Umeze neza? Yego. Biga mu kangahe? Nuratangura ishuri? Ndi natanguye. Hamucyura heza? Ya. Nturaheza? Ubu uri muri vacances? Yego. Ego, reka ndakubaza akabazo kamwe. Uri tayari ukanyishu? Neza. Neza gose. Akabazo ngenda kubaza kavuga kati hagati y'ubugari n'isosi. Nikihe gitangura gushika mu nda? Isosi.